kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twamaze dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira ari mu gice ca mu itanguriro igice ca 41 canke igice ca 41 cose. Ni muri vya bisomwa tumaze iminsi turiko turagira ku bijanye n'ubuzima bwa Yosefu canke amakuru ya Yosefu muri Egiputa. Itanguriro igice ca 41 murongo wa mbere kubandanya gushika ku murongo wa nyuma n'umurongo wa 57. Muhezagirwe n'iki gisomwa. Umutwe w'amajambo handitse ngo Yosefu asobanura indoto za Farawo. Muri Bibiliya ya kera handitse ngo Yosefu asobanurira Farawo inzozi ziwe. Turasoma muri Bibiliya yahinduwe vuba mu 2018. Umurongo wa mbere, haheze imyaka 2 ikwiye, Farawo arota ahagaze iruhande y'uruzi Nili. Ngaha bavuga uruzi Nili, ariko muri Bibiliya ya kera avuga uruzi gusa. Rero nta bintu byinshi bahinduye, ariko no kugira ngo bifashe abantu gutahura, kuko hamwe harimwo amajambo yo mu zindi ndimi bagenda baritiza muri ico gihe ca 67 igihe bayihindura. Umurongo wa kabiri, agize atya abona mu ruzi havuye inka ndwi z'inyambo zivyibushe zirisha mu rufunzo, canke zirisha mu rufunzo. Maze izindi nka indwi zinanutse mbi ziva mu ruzi zirazikurikira, zihagararana na za zindi ku nkombe y'uruzi Nili. Maze za nka zinanutse mbi zirya za zindi z'inyambo zivyibushe uko ari indwi. Farawo araheza arikangura, arongera arasinzira, arota indoto za kabiri. Agize atya abona imishishi indwi y'ingano nziza zivyibushe ku giti kimwe, maze mu nyuma zayo haca hamera iyindi mishishi indwi y'ibihumbwa yumishijwe n'umuyaga uvuye mu buseruko. Iyi mishishi y'ibihumbwa imira imishishi ivyibushe myiza itengengeye uko ari indwi. Nuko Farawo arikangura amenya ko ari indoto. Bukeye ahagarika umutima, atuma guhamagaza abapfumu bose bo muri Egiputa n'abanyabwenge baho bose. Farawo barotorera indoto ziwe, ariko ntiyagira uwushobora kuzimusobanurira. Maze umwe ahereza ibinyobwa umwami, abarira Farawo ati, uwu munsi nibutse ivyaha vyanje, cagiye wadushavurira twebwe abasavyi bawe, ganya guhora ku nganje, ukanshirisha mw'ibohero ryo mu rugo rw'uganza abacungera irembo, twe n'umukozi mukuru. Nuko twaroteye ijoro rimwe twese, turota indoto zisobanurwa kubiri. Twari kumwe n'umuhungu w'umuheburayo ngaho, umushumba w'uganza abacungera irembo, tumurotorera indoto zacu. Arazidusobanurira nk'uko twazirose, umwe azimusobanura ukwiwe uwundi ukwiwe. Kandi uko yazidusobanuriye niko vyashitse. Jewe nasubijwe mu gikorwa canje, uwundi nawe aramanikwa. Umurongo wa 14, maze Farawo atuma guhamagaza Yosefu, bamukura mu ibohero giturumbuka, arimosha, yambara izindi mpuzu, arenguka kwa Farawo. Farawo abarira Yosefu ati, narose indoto, none ntawe ushobora kuzinsobanurira. Maze numvise bavuga ko wewe bakurotorera indoto gusa ugashobora kuzisobanura. Yosefu yishura Farawo ati, si jewe ndabishobora, nyaguhora ku nganje, Imana niyo ija kukwishura ivy'amahoro. Nuko Farawo abarira Yosefu ati, narose mpagaze ku nkombe y'uruzi Nili, ngize gutya mbona mu ruzi havamo inka indwi z'inyambo zivyibushe zirisha mu rufunzo, maze zikurikirwa n'izindi inka indwi mbimbi zinanutse gose. Sinari bwabona inka zinganya ububi n'izo
mu gihugu cyose cya Egiputa. Izo nka zinanutse mbi zirya za nka zivyibushe z'ubwa mbere uko ari indwi. Zimaze kuzirya womengo ntizaziriye kuko zakomeje kuba mbi nka kwa kundi. Nuko ndikangura kandi nongera kurota, mbona imishishi indwi myiza yuzuyemwo ingano imeze ku giti kimwe, maze mu nyuma zayo haca hamera iyindi mishishi indwi ikabiranye y'ibihumbwa yumishijwe n'umuyaga uvuye mu buseruko. Iyo mishishi y'ibihumbwa imira ya mishishi myiza uko ari indwi, maze ndazirotorera abapfumu, ariko ntiyagira ushobora kuzisobanurira. Yosefu abarira Farawo ati, indoto zawe ni zimwe nyaguhora ku nganji, ivyo Imana igira ikore yabikumenyesheje. Za nka indwi nziza ni imyaka indwi, na ya mishishi myiza ni imyaka ndwi nyene. Indoto ni zimwe, na za nka zinanutse mbi zazikurikiye ni imyaka indwi, na ya mishishi indwi yumishijwe n'umuyaga uvuye mu buseruko nayo nuko izoba imyaka ndwi y'ikigoyi. Ico nico nakubariye nyaguhora ku nganji ko ivyo Imana igira ikore yabikumenyesheje. Hazoba imyaka indwi y'agahimbo mu gihugu ca Egiputa iyo kiva kikagera. Hanyuma hazokurikira ko imyaka indwi y'ikigoyi. Uwo mwimbu wose wibagiranwe mu gihugu ca Egiputa, ico kigoyi kizofutanya igihugu. Uwo mwimbu ntuzoba ucibukwa, kuko ikigoyi kiwukurikiye kizoba ari cinshi cane. Kandi icatumye urota izo ndoto kabiri nuko ivyo vyashinzwe n'Imana kandi izobishitsa vuba. Nuko rero nyaguhora ku nganje, nurondera umuntu w'umunyabwenge w'umuhinga umuhe ubutware mu gihugu ca Egiputa. Farawo nashireho bimburishe ikigira gatanu c'ivyimburwa mu gihugu ca Egiputa muri iyo myaka y'umwimbu uko ari indwi. Bakoranye ivyo vyimburwa vyose vy'iyo myaka myiza igiye kuza, babungabunge mu bisagara imihure y'impeke yo gutunga abantu, bayibike igabwe nawe nyaguhora ku nganje. Kandi izo ndya zizoba iziziganirijwe igihugu muri iyo myaka indwi ikigoyi kizoba mu gihugu ca Egiputa, kugira ngo igihugu ntigihone kubw'ikigoyi. Umutwe w'amajambo uvuga ngo Farawo aha Yosefu ubukuru muri Egiputa. Umurongo wa 37. Iyo nama ishimwa na Farawo n'abishikira biwe bose. Farawo abaza abo bishikira biwe ati, twabona hehe umuntu ameze nk'uwo, arimwo impwemu y'Imana? Farawo abarira Yosefu ati, ko Imana ikweretse ivyo vyose, nta wundi munyabwenge w'umuhinga muhwanye. Ndaguhaye kugaba urugo rwanje, kandi abantu banje bose bazokumve ico uzovuga. Ku nganji yanje honyene niho nzogusumba. Kandi Farawo yongeramwo abarira Yosefu ati, raba ndaguhaye kugaba igihugu cose ca Egiputa. Nuko Farawo aca yiyambura impeta yo ku rutoke rwiwe, ayambika Yosefu ku rutoke, amwambika impuzu zera nziza, amwambika n'umugufu w'inzahabu mw'izosi. Amuha kugendagendera mu mukogote wa kabiri kuwiwe. Bakagenda barasemerera imbere yiwe bati, nimumupfukamire. Nuko nimumupfukamire, babivuga rimwe, basemera bati nimumupfukamire. Nuko amuha kugaba igihugu cose ca Egiputa. Umurongo wa 44. Farawo abarira Yosefu ati, jewe Farawo ndabivuze, nta muntu n'umwe azogira ico akora canke ngo agire aho aja mu gihugu ca Egiputa utavyemeye. Farawo yita Yosefu irindi zina Safenati Penaya, amushingira Asenati mwene Potifera umuherezi wo mu gisagara c'i Oni. Yosefu araheza agendagenda igihugu ca Egiputa.
Yosefu yari amaze imyaka 30 igihe yarenguka imbere ya Farawo. Nuko aragenda ava imbere ya Farawo, agenda igihugu cyose cya Egiputa. Maze mu myaka y'umwimbu uko ari 7, imirima irera isegenyura ibyo kurya. Akoranya ivyimburwa byose byo muri iyo myaka 7 y'umwimbu wo mu gihugu cya Egiputa, ayimburira mu bisagara, kandi imirima ikikije igisagara cyose akayimburira muri cyo. Nuko Yosefu abika imihure y'impeke myinshi nk'umusenyi wo ku kiyaga, gushitsaho yarekeye guharura, kuko bitari bigiharurika. Yosefu avyara abahungu 2 ikigoyi kitaratera, abavyara kuri Asenati umukobwa wa Potifera umuherezo mu gihugu wo mu gisagara c'Oni. Yosefu yita uw'imfura Manase, ati kuko Imana yanyibagije uburuhe bwanje bwose n'abo mu nzu ya data bose. Manase risobanurwa ngo kwibagira. Uwa kabiri amwita Efurayimu, ati kuko Imana yampaye kurondokera mu gihugu nagorewemo. Nuko ya myaka 7, Efurayimu risobanurwa ngo kurondoka. Umurongo wa 53. Nuko ya myaka 7 y'umwimbu wabaye mu gihugu cya Egiputa irarangira. Ya myaka 7 y'ikigoyi itangura gushirako, nk'uko Yosefu yavuze. Ikigoyi gitera mu bihugu byose, ariko mu gihugu cyose cya Egiputa ho hariho ibyo kurya. Maze igihe igihugu cyose cya Egiputa gitewe n'inzara, abantu batakambira Farawo ngo abahe ibyo barya. Farawo abarira abanyegiputa bose ati nimuje kuri Yosefu, ico babarira mugikore. Ikigoyi gikwira isi yose, maze Yosefu yugurura ibigega byose, agurisha ingano mu banyegiputa. Ikigoyi kirushiza kuba cinshi mu gihugu cya Egiputa. Abo mu bihugu byose baja muri Egiputa kuri Yosefu gusuma imihure y'impeke, kuko ikigoyi cari cinshi mu isi yose. Imana ishimigwe. Iki gisomwa namwe mwakira ijambo ry'Imana. Aha cakurikira bene se ba Yosefu baja gusuma muri Egiputa. Mwarumvise ingene twavuze ngo wibuke za nzozi. Iki gisomwa rero kirimo ibintu byinshi. Mukundwa, ndavuze ngo Uhoraho akwibuke aho uri, maze nawe ushobozwe kwibagira ibyago wagize, kandi ushobozwe kurondoka. Uhoraho aguhe kuvyara Manase wawe, kandi aguhe Efurayimu wawe. Imana ikunezereze, Imana igutoneshe, Imana ikugirire neza, Imana igushoboze gushitsa indoto zawe, mbere n'indoto z'abandi uzigiremo uruhara. Imana ishimwe kandi ikugirire neza. Wowe wafashe umwanya wo kutwumviriza, namwe mwese mwamusangiza abandi ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza tubabwira kundwi. Imana yibuka ubutame bwanyu, Imana ibahanagura amosozi, Imana ibagirire neza. Murakoze kudutega yombi, muragaheza kiko.